Bface on the floor akaba agiye kutwereka umufasha wiwe bagiye kuzobana ubuzima bwiwe bwose. Uyu mufasha yitwa nde? For the first time LandryPromoter n'umukobwa mwiza cyane, n'umukobwa afisa amatayi ubonetse ko size yiwe aduga hejuru hama mu nda, ukora ko umukobwa afise bamwe bakunze gukunda abantu bafise ibisusu. Nibaza neza yuko Bface on the floor ari mu bantu bagiye kubemeza. Umugore wiwe atanguzwa n'urudeme sinomuvuga ko jewe ndazi neza ko ndamuzi kandi murazi neza ko takintu kiyo mbanazi, ndetse ni Bface ivyo bintu yagereze kubinyegeza cyane, yagerageje gukora bishoka byose kugira ivyo bintu bimenyekane, ariko twebwe nk'abatananirwa zo kuba tubizi. Kandi kindi nta munsi wari Bface on the floor araboneka mu kabare hage hose yamaririmbira za arena, akwita ama freestyle, akwita ama kapera n'ibindi tubona ama karaoke za dimanche muri arena. Nta munsi wari imwe arigira aboneka yicaranye n'uyo mukobwa, ariko umunsi umwe jewe LandryPromoter nigeze kuba nicaye na Bface on the floor, size on the floor size on the floor. Bface ararongoye ngana bereke mariage y'ibingeri zo bimeze. Mwari mu mazimisi mishi mwigunze ngo simba ibiganiro, vuga mba ni busy kenshi nifunze ngo simba tezabajama. Oya mama uyu munsi twatanguye bazi inshuti zawe wagwa nuko wajeje gufunda subscribe ya kabisa. Bakunze Umutanirwa TV nabaramukije je LandryPromoter umuganga Umutanirwa tutera kizimya moto famous web killer gisego rukamye ntwari kirumara mu muzika wa 257 Mr Sankara umuziki w'u Burundi, Mr Big Fish. Ebana niyo mazina yanje muranzi kandi muramyere muri mazi minsi bavuga neza ko mutabona ibiganiro bica ku Umutanirwa TV kubera ko mazi minsi mumbana kuri Elimi. Elimi ni media nziza, ni media twiyubakiye ndetse tugashyiramo ingufu zacu, ndetse mukatwereka urukundo rudasanzwe, ndetse mukatwemeza yuko turabadasanzwe mu kuduhuza no mu gukomeza imbuga z'abandi. Rero uyu munsi turi ku Umutanirwa TV. Umutanirwa TV mumaze igihe kinini mutabona LandryPromoter ariko mubona Alvin Gucci, ariko bivaye n'umwanya muto mbafise. Uyu munsi rero namaze kugaruka mu gihe uzomaruga ibiganiro vyinshi cyane nkuko vyamye ku Umutanirwa TV. Cyo subscribe ndetse utanga ino video kugira abantu batandukanye batanguze barabona ama exclusive. Ndakwibutsa gaje ndi meya, nije ndi papa wabo, nije ndi se wabo, nije ndabagaburira, nije ndabashira no kwisoko mpuzamahanga canke mpuzamakungu hama bakabagura canke ivyo bakabigura. Uyu munsi nakuzana exclusive news, amakuru mashasha novuga neza yuko atahandi ntahantu namwe ushobora kuhasanga atari ku Umutanirwa TV. Biare kama ndi kumwe na Chuma Jokes no karamfasha kwa masanamu yacu ashikira ameze neza, cyo kumena Ifbali Embesilato nabona nahari kugira akurikirano ala masanamu ko ariko agenda neza kabisa. Nkuko nawe babwiye rero yuko genda bazana ama exclusive interview cyangwa ama exclusive news. Uyu munsi nazineza yuko abantu benshi bifuza kumenya ibijanye n'umuzika w'u Burundi cyangwa umuzika wa 257 ariko bice kuri LandryPromoter ndetse no ku Umutanirwa TV. Abari ivyo Barundi bariko baratera imbere, bariko baratwereka yuko bifuza yuko igihugu cyabo ko gitera imbere ndetse n'imano zabo ko zitera imbere, ariko biciye mu kuya ihangiro canke ishingiro canke kuya decision. Okay, decision zihari nizi ninda muririmbyi yahavuye afata decision kabisa. Umuririmbyi Bface on the floor for the first time nibaza neza kajya mbere mu byumvise. Bface on the floor agiye kugira ubugeni budasanzwe, haboneza yuko yaramaze imyaka myinshi cyane. Benshi bavuga yuko none Bface bipfira hehe, mbega bimeze gute, ariko Bface akaba agiye kwiha umugore, akaba agiye kurongora ndetse biciye mu mategeko. Bface on the floor akaba agiye kutwereka umufasha wiwe bagiye kuzobana ubuzima bwiwe bwose. Uyu mufasha yitwa nde? For the first time LandryPromoter n'umukobwa mwiza cyane, n'umukobwa afisa amatayi ubonetse ko size yiwe aduga hejuru hama mu nda, ukora ko umukobwa afise bamwe bakunze gukunda abantu bafise ibisusu. Nibaza neza yuko Bface on the floor ari mu bantu bagiye kubemeza. Bface on the floor akaba abaye umwe mu barapere ba mbere bagize ubukwe, bagize ubugeni. Dukuyemo ba Bizos Kiagis rapper yaragize mariage. Bface on the floor agiye kwiyongera rero
mu baririmbyi barapere bagiye kugira ubugeni umugore wiwe atanguzwa n'urudeme sinomuvuga ko jewe ndazi neza ko ndamuzi kandi murazi neza ko atakintu kiyo mba nazi ndetse ni Bface ivyo bintu yagereze kubinyegeza cyane yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ivyo bintu bimenyekane ariko twebwe nk'abatananirwa zo kuba tubizi kandi ikindi nta munsi wari Bface on the floor araboneka mu kabare hage hose yamaririmbira za arena akwita ama freestyle akwita ama kapera n'ibindi tubona ama karaoke za dimanche muri arena nta munsi wari imwe arigira aboneka yicaranye n'uyo mukobwa ariko umunsi umwe jewe LandryPromoter nigeze kuba nicaye na Bface on the floor ndamwereka umwana mwiza umwana w'icuka umwana arenze kumbe on the floor Bface akubita ubushaka byavuye bigera gute byavuye bica hehe byavuye bica mu yenzira ariko uwo mwana sinasuye kumwana muji sinasuye kumubona ikintu na kimwe bisigura yuko yaronse ubuhanuzi buvuye kwa rap Yuda rap Goliath kabisa rero Bface on the floor mu kwezi kwa 6 arakora dolt bavugereze ko ari banga ariko atabanga ari hari ngaha musi yizuba kandi ku mutane kwa TV turiko turayibashikiriza live tuashikiriza ingene ibintu bimeze ndetse niyo dote ingene kiragenda mu kwezi kwindwi Bface on the floor ndetse aheze agire mariage kugira ubukwe kubarimvye abarundi ntitubimenyereye kuko nabaririmbyi bake cyane dufise muri industry ya 2 bamaze kugira mariage urashaka kwibaza ati biva kuki ni mugihe muri vya bintu usanga bavuga yuko abaririmbyi abarundi batarongora abaririmbyi abarundi no nacenye bavuga ko imiziki bijanye n'imiziki yuko ari ibintu by'abatandero ibintu by'ibisutwa bivaye nuko bakoresha abakorwa mu ndirimbo bagira ibiki ariko umuziki nakazi ndetse umunyamuziki nawe numukozi mu bandi kuko arahingura agakora agaza akagurisha ivyo yakoze agaza akaronka amafaranga mu vyo aba yakoze akoresha abigeme beza kugira indirimbo canke ivyashara vyiwe bihurumbirwe canke birabwe n'abantu benshi bigatuma abantu rero baca batanguza barabitaye mu mazina kandi atabariko biri Bface on the floor rero agiye gusezerana nizo mvugo z'abantu bamwita amazina bishakiye canke bavuga amazina bishakiye mu kwiha umwana atangwa n'urudome A kwimizo ziragenda ije imbere ndabashikiriza urundi rudome rukurikira ariko umeka ari A nimutasanga ari A jewe LandryPromoter n'umutanirwa ati cyo muyiheba cyava ko je ndiko ndababesha n'urudome A n'umwana aba amaja hariya A amaja hariya hakujya havire iyo mwana yibera kandi uyo mwana kuva amaze guhura na Bface on the floor ibijanye n'ububare ibijanye n'iki umwana yarahagaritse bisigura ko Bface yabikoze afise inumbero kanaka yifuza gushikako hari abantu numvise batangwa ama bla 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 muri bake babizi shango canke Bface on the floor ngo yobara yarihuse agakuta nyene ibintu haba bigatuma ntabyo navuze je navyo navuze ahubwo ico navuze nuko rega Bface on the floor arashaje muri mvyakuze kugira mariage kuri Bface on the floor si ibintu vyatari kuko imyaka yiwe vraiment arayijanye kandi harageze yuko akora ubukwe harageze ko akora ubukwe kuko niyo guma tubuzi kari umuririmbyi ari seriye hama tugume tubona uko nyene tabuko arakora oya ategerezwa kubikora rero kubgacu turamukeje cyane ndifuza yuko abantu bankurikirana cyangwa mudukurikirana ko mwokiza Bface on the floor kuri ubwo bukwe ubugeni budasanzwe bugiye kuzokwita bamwo ivyamamare bidasanzwe naho nzi neza yuko hari bamwe batazaronka n'ama invitation bivanye n'amabifu abarimvyi basanzwe bafitaniye canke basanzwe bafitaniye muri industry bamwe batazaronka ama invitation abatazaronka ama invitation tuzogenda nk'abitumiye hama tumazogenda nk'abitumiye tumaze gushika nk'abitumiye tufinye ubwabwa tuyore fresh tumurire na kare nawe yari ivy'abandi byinshi kuko Bface na rubanza rw'umuririmbyi rumwe asibamwo nkeka anniversaire nayasibamwo rero natwe rubanza rwiwe abatazotumira tuzogenda nk'abitumiye umuceri tuzowuje neza kwa Bface on the floor nimba rubanza nifuza gusibamwo canke guhombamwo rubanza rwa Bface on the floor kandi murabizi neza ko dote murabizi neza yuko bijye na dote batumira famille ariko jewe LandryPromoter nzo ndi muri famille y'umugabo natazontumira ko nitariki ndayizi ukwezi nuko 6 mariage ni mu kwindwi
rero dote je nzoba ndiyo kandi urazi ko dote ariyo barya dote mariage zari Bujumbura nyinshi ni barya nta muceri barya nta mavya kiretse gusa mona warda twarari kwari kuyaro bitu yatara kandi ndibaza amateka nahakoreye mwana yabonye sibintu nda gusubiramo rero ukwezi kwa gatandatu ni dote cewe niho nzoba ndi kwa bifeso ndofu kandi nzoba njye no kumushigikira ndetse no kuvuga ati saruto abantu bari bamuroze umusaza yarakasikamba uburozi yarirogo yarabudashwe ndetse agiye kwiha umwana kandi umwana mwiza icana cikimetemete icana gihagaze icana size w'amataye bitu amataye vy'amataye para bwana bwinuze rero amakuru ahanini ndabazani naye bamaze iminsi mora kumbuga postinga ngwari umuririmbyi wagumagira mu bugeni ngo gira iki ariko ni P-Face on the floor inyuma kugerageza bikanga ku bakobwa batatu akagerageza bikanga yuko bo kubakana bikarangira vyanse andi akazaraca mu tubazo dutandukanye bikarangira vyanse wewe yahavuye amwemera mbwe ati ndi d'accord yuko tubikora nuko rero umwana P-Face on the floor vuba ebana aramutsindira umwana aramuvyara kikibondo vuba P-Face on the floor arabu umupapa mu bandi vuba P-Face on the floor arabu umupapa yubatse umwatambura impeta P-Face on the floor aratangura kuza ari ngengesera muri video yamataga kobwa na kame kaza kamwegera vuba P-Face on the floor aratangura kubereka yuko ari seriye kandi azabagiye mu baririmbyi batanu bambere bamazogira ubukwe bw'ingo Big Fizo mona Warda Bizos nabandi nkababiri ko baririmbyi abandi nkababiri nkande hande abaririmbyi barundi rongora ni murongore mugabanye uburaya ni murongore inaho nivyo mukora bizohabwa agaciro ni murongore ni naho nivyo mwamubwira abantu bizohabwa agaciro ndetse bizogira ico bifashije ndetse mumaze gufata decision yo kurongora inaho n'agaciro kanyu kazoduga sina banuze guza n'abasani n'abajournaliste ni murongore je nka jewe nzorongora vuba nzobatamwicana kandi je cyana nzobatamwa ni size on the floor ubu twe tugiye kwiga kurongora kuri size on the floor kuri size on the floor size on the floor size on the floor bive sararongoye nganabereke mariage y'ingeni zo bimeze nakweke mariage yiwe ya P-Face on the floor ingeni mezi kanda gu umucongo wa mariage ya P-Face on the floor ingeni mezi wo gumana na LandryPromoter ku Umukobwa TV ndako mariage ya P-Face ingeni mezi umukobwa ni size on the floor size on the floor izina ni size on the floor size on the floor kabisa. Big congratulations my brother, tuzogushigikira naho tazodutumira tuzoza tuzanka bitumiye kandi nta bazotuzibira nta musenda zotuzibira nta protocol zotuzibira nta family zotuzibira kuko twedesha turi umuryango wawe tuzoza tugusupportinge nawo binyegeza gute tuzoza tugusupportinge ama tugushigikire kuko bamwe manufise ko invitation bayafise abandi nayo bafise sinzi ko yasoje mutayasohoye ariko bamwe banuvuze ngo bafise ubutumire ariko twebwe tuzonka bitumiye naho tudutumira kuko sinzi ivyo butinya nimbuzo mwihaye ku ideni ntavyonzi ako ntwa butamwihaye ku ideni tuzoza tuge umuceri tugusupportinge nibindi byinshi mu gusoza n'amakuru yanje reka tugende kuri imwe muri video abantu benshi bamaze iminsi bako barambaza na postinze video ni postinga video je ndi kumwe na Nelinat abantu benshi banyagiriza yuko ngo banakoze ngo kubihimba donc ibimba vyo ngaha kumanyonyo je ivyo bintu navyo nigeze nkora kandi Nelinat no sister was my sister kandi turakundana cyane je navyo nigeze nkora tuko tuyitambira umuziki nimba amaboko yarabuje akora ibindi bintu cyane nimba byaragenze gute mwe muca mushaka kuza murabifatanya mubiha izindi shozanye mwishakiye je ivyo navyo nzi niwo muco wonyene notanga je na Nelinat turamusitsa no mu brother turigishikina gisaza rero nta kosa na rimwe ryokora rero reka mbanze ndabaho umushusho ugeze ngaho kugira Alvin Gucci nawe azova bandanya na ibindi ariko Gucci yo nige kuwa kuri yari minari kumwica Gucci na Juma Jux nari kubica ibaze uyenda rutse ku mutani iki kiganiro subiri wone ma views urabico bita viewers kushaka kunani ndabakubita share imi media no yankiki
Ndagusho enemy mujya ntoya nkiki. Eryo nagaruka kari kabaye. Ego bakuze umutari kwa munyihanganiro. Je nyuza ndabama exclusive imisi yose. Mwese mugatondo mwebuza mu kiganiro. Tubari kumwe na Juma Jokes. Tubari kumwe na Ibali. Bose tubandi kumwe nabo imisi mugatondo ndaba ikiganiro kandi gikaza ndabakunda cyane. Jobless. Mubwira gufuna subscribe, nabagire kurushigikira, nabagire kwerekana yuko mukunda ibikorwa bya LandryPromoter kandi azineza ko mukunda bakuru yanje ndetse mukunda n'umunwa wanje. Ndakwibutsa yuko ndikirumara mu muziki w'u Burundi, umuziki wa kabiri gatangiza tandi mbona ashobora kuminjirira. Bamugiyosha niho ndi no twakore kino kiganiro. Rero kubera ko ndishimira igihugu cyacu Burundi kandi ndetse n'abajejwe intwaro baratahura yuko twako turapromotinga igihugu cyacu ko dufite uruhushya gukora aho twifuza hose kandi igihugu cyacu kimeze neza. Ndabakunda behind the camera Juma Jokes badufasha amasina amashikamize neza hasi naho nambariye amayara menshi ikaba ari bisanzwe byo kumwambaza nka LandryPromoter. God bless.